Shalom shalom banu b'Imana. Ndabaramukije mwese bakunzi banje, ndabakunda, ndabipfurije umwaka mwiza wa 2026 kandi 2026 yadushwayemwo. Ico dufisigaranye gusa n'amashimwe ya 2025. Amashimwe ya 2025 turayafise, ubu naho twiteguye gushima 2026 kuko abizera tumaze kubona iherezo rya 2026. Ubu nyene twamaze gukadra ibizoba muri 2026 ndetse n'ibiriko birategurirwa abana bayo. Rero kubw'ivyo, kugira ngo ushobore kumenya ibizokubako muri 2026, nashaka ndaguhe ikaze ridasanzwe muri Jesus Gospel Center. Aho ni hehe rero? Aho ni mu Rubirizi, naho bita kwipine, kuri sale iri kwipine. Aho onye utarashika kwa komisere urashobora kubona akabarabara kamanuka, hama ugaca ubaza ati kwipine ni hehe. Uwo musi uzotaha utahanye inyishu yawe ya 2026. Uzotaha umenya ati mbega 2026 nzobaho gute, nzokwifata gute, mbega 2026 iteguye iki ku buzima bwanje, 2026 irimwo iki ku buzima bwanje. Ivyo byose uzotaha utahanye inyishu, kuko nijoro ridasanzwe. Rero Imana irashobora kuvugana nawe biciye muri iryo joro rimwe ryonyene, igaca iguha ibintu vyose wifuza kugira ngo ushobore kubaho 2026 nyene. Erega kugira ngo Imana igucungure nta effort nyinshi zikenewe, oya, nta n'ibintu birebire bisabwa, ni juste gusa iguha iciyumviro, ikaguha ijambo, ikaguha message ituma ubwo buzima bwawe bugaragara kandi bugahinduka. Ivyinyegeje byose biraheza bikaja ku mugaragaro, kandi ibyo byose abantu babona kumenga ntibikunda kuri wowe, uca ubisezera. Bijya bakubwiye ko bidashoboka, wowe uca ubabwira ati sinkiri wa wundi, kuko ivyo mwambwiye ko bidashoboka bigiye gushoboka muri 2026. Kaze rero ntusamare kugira ngo ushobore kwinyagira iminyago, hama ushobore gutegura neza 2026. Erega turategura. Ubushize narashizeho aka video ndavuga nti abantu bashaka gutora inyishu byoroshe. Abantu bashaka gutora inyishu byoroshe, ariko kandi iyo hari kibazo utegerezwa gutegura. Urategura, ugapanga, hama kandi ugakora. Kuko Kristo yarikoreye byose. Ni washaka ko nawe uba muri uwo mugwi watagira ibibazo, kaze no kuri ndaguhaye ikaze. Le 31 Decembre itariki 31 z'ukwicumi neja aho bukera ku munsi wa gatatu isaha 3 z'umugoroba, kugira ngo wongere witorere nawe ako kana ko gakode. Ega n'agakode kandi si bose bakamenyaga. Uraza utora ako gakode kazotuma ushobora kubaho neza 2026 yose. Kuko birikora ubu nyeje nk'amashimwe mfise ararenze. 2025 wambere umwaka mwiza cyane, umwaka w'amashimwe adasanzwe. Uno munsi ndidegenje, uno munsi mfise amahoro adasanzwe. Umunsi ngenda nyene nk'umuntu nyene amerewe neza, kuko ndidegenje mu bintu byose. Mwarahezagiwe bose, kandi umwaka mushasha mwiza wa 2026 bayenda ubipfuriza mwese mubandanye muryoherwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.